Ibice 15 kwijana vy'Abarundi nibo bonyene bashikirwa n'umuyaga nkuba. Reta ibicishije mu mugambi w'iterambere 2017 gushika 2018 yihaye ihangiro ryo kuduza urwo rugero gushika ku bice 30 kwijana mu 2030. Ikikorera cane mu kubaka ingomero. Ingorane nuko ubu ingomero zitandukanye ziriko zirubakwa muri iyo ntumbero nka zose ziriko zihura n'ikibazo cyo kurenza ibiringo zagenewe ngo zibe zaheze. Mbega none ingomero ziriko zirubakwa kubera iki zidahera? Iyi niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu Musi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko mwese mumeze neza. Kuwa gatanu heze itariki 5 ndamukiza Icibonekeza yavuze ko abakozi bo mu bisata bitanu byose bakorera ku ngomero za Murembwe bashizwe mu karuhuko n'ishira hamwe Ohascom. Ngo nuko Reta na Regidezo biheraniye amafaranga menshi iryo shira hamwe bigaca bituma ridashobora kugura ibikoresho no guhemba abakozi. Uwo Musi nyene Ibrahim Wizeye umushikiranganje ajeje amasoko ntanga nguvu yabwiye inama nshinga amateka ko ahubwo Ohascom yashatse guhemba abakozi mu madolari, Reta nayo iraheze babwira ko bategerezwa kubahemba mu marundi. Uwizeye ati abo bakozi ubu bari ku kivi. Hari inkuru twagarutse ko muri iyo ndwi iheze nyene ijanye n'ibikorwa vyo kubaka urugomero rwa Kabu 16. Tubibutse ko ibikorwa vyo kubaka urwo rugomero vyategerezwa gutangura mu 2012 bikarangira mu 2015. Vyavuye bitangura mu 2017 kugira bihere muri ntwarante 2023. None inyuma y'umwaka urenga ubu niho bisa n'ibiriko biraherahezwa. Aho rero kandi Exim Bank, ibanki yo mu Buhindi yatanze uburyo bwo kubaka, yatanguye kuburihisha. Tutibagishira hamwe AIR ryo mu Buhindi nyene naryo ryongereje amafaranga ryakoreye ava ku miliyoni 76 aja ku miliyoni 86 z'amadolari. Ku rugomero rwa Rusumo Falls ibikorwa vyatanguye mu 2017 kugira bihere mu 2020. Inyuma y'imyaka 4 ufatiye aho ubu niho bigiye kurangira. Tugaruke ku ngomero za Murembwe. Izo ngomero zifatanye ziriko zubakwa mu ntara ya Bururi kuva mu 2019. Zari gutangura gutanga umuyaga nkuba muri Kigarama 2023, none isango rishasha ni muri Kigarama uyu mwaka. Ku rugomero rwa Murembwe nago ngo ni muri ntwarante 2025. Si isango ryahindutse ryonyene, n'uburyo bugenewe ibikorwa bwarongerekanye, n'amahera yo kubaka yarongerekanye. Ku miliyoni 270 z'amadolari zari zateguwe, umushikiranganje Ibrahim ngo hakenewe izindi 102. Yasiguye ko ari kubera amafaranga yagiye arata ubushobozi ufatiye ku vyo bari baharuye mu 2014. Ikindi ngo nuko isoko bakuramwe ivyuma fer à béton muri Ukraine yahindutse kubera ingwane iri kiraberayo. Inama nshinga amateka yaciye yemerera Reta kwakira imfashanyo y'imiliyoni 50 zizotangwa n'ishami ida ry'Ibanki y'Isi. Aho ni Kugira ishigikire mu guheraheza uwo mugambi. Muri izo miliyoni 50 z'amadolari, 37 zari zigenewe umugambi Soleil Nyakiriza wo kwakija amatara hagati mu gihugu ahategereye ibisagara. Ngo n'ubundi Banki y'Isi yagiriye yisubize kubera uwo mugambi wari watevye gutangura. Mbega none twitege ko ibiringo bishasha vyihawe kuri Murembwe bitazorenga kandi nkuko yabivuze kuri Kabu 16. Ibrahim Wizeye yamenyesheje abashinga amateka ko ingeso yo gutevya ibikorwa mu bijanye n'ingomero itigera ibura ku ruhande rw'ababa bariko barazubaka. Uwizeye ngo nico gituma aho kuri Murembwe hashizweho umugujejwe gukurikirana ibikorwa hamwe n'uwundi w'abahinga. Kubgiyo migwi ngo hakaba hamaze no kwirukanwa, hongera harasubirizwa ishira hamwe ingénieur conseil rigenzura yandi mashira hamwe yubaka. Uwo mushikiranganje ariko akamenyesha ko uburyo busigaye butabonetse bwose mu maguru masha bishobora gutuma ibikorwa bihagarara. Ibizoca bituma isango bihaye rirenga, mbere n'uburyo buteko busubire kongerekana kandi. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubirejo.